radio BBC Gahuzamiryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze mwese abakunzi ba BBC Gahuzamiryango. Iki ni ikiganiro canyu co kuri uyu munsi wa gatatu itariki 24 z'ukwezi kwa gatatu muri 2021. Izi n'ingingo zimwe zimwe zikigize. Urubanza rwa Rusesabagina nabo bagirizanywa rwashashe atahari nkuko yari yabimenyesheje sentare. Mu Burundi ho humvirijwe urubanza rwa Germain Rukuki yahoze akorera ishirahamwe riraba gateka kazina muntu Akat Burundi rwavuzwe cyane mu myaka ishize. Muri Tanzania baracakomeza gusezera ubwa nyuma President John Magufuli aho ikiziga ciwe cashikanywe ahazoshingurwa ku munsi wa gatanu akaba ari naho yavutse. Tubafitiye n'inyishu ku bibazo vyerekeye coronavirus hamwe n'ikiganiro c'abakenyezi muri kiganiro gihagarikiwe na Mark Niyonkuru. Idonido kuri ivyo vyose ni mukanya mubanze mutega amatwi amakuru avugwa hirya no hino kw'isi mushikirizwa na Jacques Nitegeka n'amakuru abashikiriza ari muhira mu ntumbero yo kwirinda gukwirakwiza ikiza ca coronavirus. Jacques. Akanama k'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi kashize ahagaragara gahunda zako zo gukaza amategeko agenga kohereza mu bihugu bitari mu uwo muryango inkingo za COVID-19 zibukorerwamo. Batangariza izo ngamba i Buruseli, abayobozi bo hejuru bahakanye inshuro nyinshi ko ibi ari ukubuza ko izo nkingo zisohoka. Banahakanye ko bitagamije guhana Ubwongereza bumaze gukingira umubare munini w'abaturage babwo kurusha ibindi bihugu byo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Muri izi ngamba zashyizwe imbere harimo ko hazajya habanza kurebwa umubare w'abaturage bamaze gukingirwa mu gihugu izo nkingo zoherejwemo ndetse n'ukuntu abakora inkingo bubahiriza amasezerano bagiranye n'ibihugu. Abakuru b'ibihugu na leta zigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi baziga izi ngamba mu nama yabo iteganijwe ejo kuwa kane. Umukuru wa leta y'Ubudage Angela Merkel yabaye ahagaritse gahunda ya guma mu rugo yari iteganijwe kuri Pasika mu ntangiriro z'ukwezi gutaha kwa kane. Ibi yabitangaje nyuma gato yaho agiranye huti ikiganiro n'abakuru b'intara 16 zigize Ubudage. Angela Merkel yavuze ko bigaragara ko guma mu rugo igamije kugabanya umubare w'abantu bandura COVID-19 idashobora gutangira gukurikizwa mu gihe gito cyane. Angela Merkel mu by'ukuri igitekerezo cyo gushyiraho guma mu rugo mu bihe bya Pasika cyari cyafashwe mu nyungu ziza z'igihugu kubera ko tugomba rwose kugabanya umurego no guhagarika inkubi ya gatatu y'iki cyorezo. Ariko iki gitekerezo cyo kuba duhagaritse byose kuri Pasika cyari ikosa. Hari ibintu byiza cyari kugeraho ariko mu gihe gitoya dusigaranye ntago byari kudushobokera kugishyira mu bikorwa neza kugira ngo ntihabeho ubusumbane hagati y'igiciro cyacyo n'ibyiza cyari kutuzanira. Leta ya Kenya yategetse ko hafungwa inkambi nini ebyiri zirimo impunzi zibarirwa mu bihumbi amagana zikaba ziganjemo iz'Abasomali kubera impamvu z'umutekano. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu muri Kenya yahaye ishami rya ONU rishinzwe impunzi HCR ibyumweru bibiri kugira ngo ribe zagejejeho gahunda yo gufunga izo nkambi. Ivuga ko izajyana izo mpunzi ku mupaka wa Somalia niba izo nkambi zidafunzwe. HCR yasabye Kenya gushaka igisubizo kiboneye. Leta ya Kenya higeze gushaka gufunga inkambi ya Dadaab ariko bihagarikwa n'inkiko. Somalia yacanye umubano ushingiye kuri za ambasade na Kenya mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize kandi ibihugu byombi bifitanye amakimbirane ashingiye ku mazi y'inyanja. Amajwi amaze kubarurwa muri Israel arerekana ko Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu ashobora gushyiraho leta nshya ahuriyemo n'andi mashyaka nyuma y'amatora rusange ane mu myaka 2 ishize yatumaga nta shyaka ryegukanaho ubwiganze bwatuma rishyiraho leta ryonyine. Ishyaka rye ryegukanye intebe nyinshi ariko rizakenera ubufasha bw'irindi shyaka rikeba. Ni inkuru ya Yolande Ner mugezweho na Audace Makado.
inyuma y'uko ibimenyesha amakuru vyo muri Israel vyamenyesha ibishobora kuva muri ayo matora, Netanyahu yabonetse ahari icicaro gikuru c'umugambwe wiwe atwenga. Yavuze ko ayo matora ari igikorwa gikomeye cashitsweko, anongera ko Israel ikeneye leta itekanye. Ariko ivyo birashobora kugaragaza ko hakiri inzitizi. Abanyepolitike hagati y'abamushigikiye n'abatamushigikiye nta kirashobora kubahuza. Ku majwi ashika igice amaze guharurwa, Netanyahu amaze imyaka myinshi ari umushikiranganji wa mbere, asa nk'uko hari aho ashobora kudashika mu gushinga leta nshasha, naho azokenera kwiyegereza uwahora ari umushikiranganji wo kwivuna abansi batagihuza nka mbere. Ibiganiro bikomeye biza vyatanguye. Akanama gashyigikiwe na leta gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri Ethiopia karavuga ko ingabo za Eritrea zishe abaturage b'abasivile barenga 100 mu mujyi wa Aksum mu karere ka Tigray mu kwezi kwa 11. Ibikubiye mu cyegeranyo cyako bisa n'ibivugwa n'imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Aka kanama kavuga ko ubwicanyi no kwangiza inyubako z'amadini n'ubuvuzi bishobora gufatwa nk'ibyaha byo mu ntambara. Kavuga ko ababyiboneye biba i Aksum bavuga ko abasirikare ba Eritrea bagiye mu nzu ku yindi basaba imiryango gutanga abagabo n'abahungu maze mu nyuma bakabarasa. Abo basirikare kandi ngo barashe ku bantu bageragezaga gufata imirambo yabo. Kuwa kabiri ejo, minisitiri w'intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed ku nshuro ya mbere yiyemereye ko ingabo za Eritrea zagize uruhare mu mirwano yo mu karere ka Tigray. Ibiciro bya petroli byazamutse ku masoko mpuzamahanga kubera ubwoba ko igemurwa ryayo rishobora kubangamirwa n'ubwato bunini bwagonze hasi mu muyoboro wa Suez. Hafi 10% by'ubucuruzi bw'isi harimo na petroli nyinshi binyura muri uyu muyoboro. Ubwato bukurura ubundi n'ibimashini bicukura birimo kugerageza gusubiza ku mazi ubu bwato bwitwa Ever Given bufite metero 400. Abategetsi muri ako karere baravuga ko ubwo bwato bwahagamye muri uwo muyoboro ejo mu gitondo igihe hari umuyaga urimo umucanga watumye amato menshi yerekeza mu majyaruguru n'amajyepfo y'umuyoboro ukora kuri Misiri. Umuyoboro wa Suez ni kamara cyane ku mato atwara ibicuruzwa ahuza Aziya n'Uburayi. Florentine. Urakoze Jacques Nitegeka kuri ayo makuru ya BBC. Yarahejeje kubibabwira Jacques yuko ibyaha by'agahomerabunwa birimwo ibyo gusinzikaza ubuzima bwa kiremwa muntu vyakozwe mu kwezi kwa 11 umwaka uheze mu karere ka Askun nk'uko byemezwa n'umugwi ujejwe agateka kazi na muntu ushigikiwe na leta muri Ethiopia. Abanyagihugu baharugwa mu majana bakaba barishwe n'abasirikare ba Eritrea nk'uko icegeranyo gishasha kivyerekana. Ivyo bikaba bibaye mu gihe umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia yaraye yiyemereye ubwa mbere yuko hari abasirikare ba Eritrea ku rubibe rwa Ethiopia. N'inkuru musomerwa na Victoria Uwonkunda. Abantu bavanywe mu byabo n'amakimbirane avugwa mu karere ka Tigray n'abakora ingendo z'idini bari mu baturage b'abasivili barenga 100. Ingabo za Eritrea ziciye Aksum nk'uko bigaragazwa n'amaperereza y'akanama gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ka Ethiopia. Ababibonye biba babwiye ako kanama ko abasirikare ba Eritrea bari Aksum ku matariki 28 na 29 z'ukwezi kwa 11 bishe urw'agashinyaguro abaturage b'abasivile imbere y'abagore n'abana babo ndetse n'abanyina. Ako kanama kavuga ko ibikorwa byo gusahura no kwangiza umutungo w'abandi urimo inyubako z'amadini n'ibigo by'ubuvuzi ndetse n'igitero ku basivili bishobora gufatwa nk'ibyaha by'intambara. Leta ya Eritrea ntacyo yari yavuga kuri ayo marorerwa ashinjwa abasirikare bayo avugwa muri icyo cyegeranyo cy'akanama gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu gaterwa inkunga na leta ya Ethiopia. Minisitiri w'intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed ejo ku nshuro ya mbere yemeye ko abasirikare ba Eritrea bari ku butaka bw'igihugu cye. Yavuze ko nta washyigikira ikintu cyose cyaba cyarangijwe n'ingabo za Eritrea muri Tigray. Ethiopia na Eritrea byari bimaze igihe bihakana ko ingabo za Eritrea zifite uruhare mu makimbirane yo muri Tigray. Icyo cyegeranyo kandi kivuga ko ingamba zafashwe n'inzego zishinzwe umutekano muri gahunda yo kubahiriza amategeko y'umukwabo mu mijyi yo muri Tigray nazo ngo hari abantu zahitanye abandi barakomereka. Ako kanama kavuga ko hakenewe iperereza ryimbitse ku burenganzira bw'ikiremwamuntu muri Tigray kandi karasaba ko abakoze amarorerwa babiryozwa.
Reka tuje mu Rwanda aho urubanza rwa Paul Rusesabagina rwakomeje ariko we atari muri sentare ubushikiriza amanza bukaba bwahamagaje icabona canke umutangabuhamya w'umunyamerika Michel Martin yagirije Paul Rusesabagina kuba umunyapolitike yifuza gutembagaza ubutegetsi bw'u Rwanda aho kuba uharanira ibikorwa by'ubugiraneza nk'uko bamwe bamubona. Iki cabona yavuze yuko yabaye umukorerabushake mu muryango Hotel Rwanda Rusesabagina Foundation, akaba yabwiye sentare yuko muri uwo muryango yashoboye kubona yuko ibikorwa vya Rusesabagina bigamije izindi nyungu zitari ubufasha nk'uko we yabivuga. Inkuru ni ya Jean-Claude Mwambutsa yakurikira urubanza i Kigali. Mu buhamya bwamaze amasaha asaga 3, Michel Martin, umwanditsi w'impuguke ndetse akaba n'umwarimu wa kaminuza, yavuze ko yamenyanye na Rusesabagina guhera mu mwaka wa 2010. Uyu wari wazanywe nk'umutangabuhamya ubushinjacyaha yavuze ko nk'umukozi wa Fondation Rusesabagina yashoboye kubona ko ingufu nyinshi yazikiraga mu bikorwa bya politiki byo kurwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Yavuze ko Fondation Hotel Rwanda Rusesabagina yagaragaragamo imikoranire n'imitwe ihungabanya umutekano w'u Rwanda nk'uwa FDLR ndetse n'uwa FLN. Uyu mutangabuhamya yavuze ko Rusesabagina n'ibyegera bye bifashishije izina rikomeye ry'uyu mugabo bagashakisha imbaraga zirwanya u Rwanda mu bihugu by'akarere ndetse n'ahandi. Uyu mutangabuhamya yavuze ko afite inyandiko nyinshi yegeranije ku bikorwa bibi bya Rusesabagina kandi ko yamaze no kuzishyikiriza ubushinjacyaha bw'u Rwanda. Abajijwe icyamuteye gutanga ubuhamya, Michel Martin yavuze ko yababajwe n'uko yakoranye cyane n'abantu bahakana jenoside ndetse bakabamo n'abayikoze bari hafi ya Rusesabagina. Ubu buhamya yabutangaga mu gihe Rusesabagina we atagaragaye mu rukiko. Inyandiko y'ubuyobozi bwa gereza ya Mageragere yasomeye mu rukiko yavuze ko Rusesabagina yanze kwitaba iburanisha ndetse akanasobanura ko n'ikindi gihe azahamagarwa atazitaba. Ibi kandi yari yanabimenyesheje ubushize avuga ko adafite icyizere cyo kubona ubutabera bukwiye muri uru rukiko. Urukiko rwanzuye ko urubanza rugomba gukomeza hatitawe ku kuba Rusesabagina atarurimo kuko ari we wahisemo kutitaba. Gusa urukiko ruzakomeza kumumenyesha iminsi yose y'iburanisha kandi ngo igihe cyose azabishakira azemererwa kugaruka mu rubanza. Mbere yo kumva umutangabuhamya, urukiko rwari rwumvise Calixte Nsabimana Sankara usa n'uwashoje kwiregura kuko we yari yanabitangiye mbere y'abandi. Umunyamategeko we Moise Nkundabarashi yasabye urukiko kuzazirikana ko uyu wari umuvugizi wa FLN yafashije urukiko cyane, ngo yemeye ibyaha byose kandi afasha urukiko kubona amakuru yose rwari rukeneye. Nubwo yemeye ibyaha, uyu munyamategeko asaba ko urukiko rwashishoza ku ruhare nyarwo rwa Sankara mu byakozwe n'abarwanyi ba FLN ubwo bagabaga ibitero mu Rwanda. Ibi ni nk'ibikorwa by'ubwicanyi, gufata abantu bugwate no gutwika imodoka zitwaye abagenzi byakozwe n'abarwanyi b'uyu mutwe wa FLN wavugirwaga na Sankara. Biteganijwe ko uru rubanza ruzakomeza ku munsi w'ejo. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango, i Kigali. Turakomeza n'imanza ariko twerekeze i Burundi aho sentare ya Ngozi mu raruko bw'igihugu yashashe mu ntahe y'icese y'uno munsi mu rubanza rwa Germain Rukuki yakoreye ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu Akati Burundi amaze hafi imyaka 3 aciriwe igihano cyo gupfungwa imyaka 32 kubera guhungabanya umutekano w'igihugu no kugarariza. Yakatiwe amaze umwaka afashwe muri 2017 ariko mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka uheze urubanza rwiwe sentare gasampuramanza yarusubije mu iburanishwa mu gisata c'iyungururizo kuko yasanze hari amategeko ajanye n'iburanishwa ry'imanza atari yubahirijwe igihe urwo rubanza rwacibwa. N'inkuru tubaza mugenzi wacu Prime Ndikumagenge yakurikiranye ingene urwo rubanza rwagenze ari i Nairobi. Intahe y'uno munsi yari ya mbere kuva mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka uheze hasohotse ingingo yo gusubira kuruburanisha. Intahe y'uno munsi yashotse yinjira mu idonido ry'urubanza. Umushikiriza manza yagirije Germain Rukuki ivyo yagirijwe na mbere kuja mu bikorwa by'ubugumutsi, guhungabanya umutekano w'igihugu no gutuma leta itakaza icizere mu bantu mu ntumbero yo kuyitembagaza. Ivyo bikaba vyabaye mu nkuruma ijanye n'ikiringo ca gatatu c'umuhisi Perezida Pierre Nkurunziza mu 2015. Ibyo ngo Germain Rukuki yabicisha mu kubandanya aronka uburyo buvuye mu mahanga bwo gushigikira ibikorwa by'ubugumutsi. Germain Rukuki yagirizwa kandi ko yagararije mu kubandanya akorana n'ishyirahamwe Akati mpuzamakungu n'inyuma yaho ishami ryaryo ryo mu Burundi rihagarikiwe mu 2015 mu nyuma rikugarwa burundu mu 2016. Umushikiriza manza yavuze yuko yashimye urubanza rwaciwe ubwa mbere
asaba ko igihano c'imyaka 32 cogumizwaho uko nyene. Mu ruhande rw'uburegwa bo baburanye berekana yuko inyanduruko y'urwo rubanza ari uko umushikirizamanza yagumye yiteranya Jerome Rukuki ubwiwe n'ishirahamwe Akati Burundi yakorera. Abunganizi mu mategeko ba Jerome Rukuki bongeye kwerekana ko umushikirizamanza aguma agaruka kuri Akati avuga ko yatanze uburyo bwo gushigikira imigumuko, bo bagasanga rero ivyo bitobazwa Jerome Rukuki yari umukozi waryo asanzwe, uretse ko hamwe vyoba vyarashitse Akate igatanga ubwo buryo vyobazwa ryo nyene, gushika ubu ngo iryo shirahamwe akaba ata n'urubanza ryigeze rishingishirizwa ngo ryagirwe n'icaha. Ku caha co kugarariza mu kubandanya akorera ishirahamwe ryahagaritswe, uruhande rw'uburegwa rurabihakana, uretse ko ngo atabandanije akora, ruvuga ko niyo vyari gushika akabandanya akora, ico caha kitari kwitwa kugarariza. Ngo kija mu vyo kurenga ku ngingo z'ubutegetsi zihanishwa ihadabu riri hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 50 bivanye n'urwego ruba rwafashe iyo ngingo. Gutyo bagasaba ko Jerome Rukuki agirwa umwere. Urubanza rwaciye rushirwa mu mwiherero, sentare ikaba ifise iminsi 30 kugira isohore urwo yaciye. Bwemedi ku magenge, BBC Gahuzamiryango, Nairobi. Gahuzamiryango ibashikanye ku isaha imwe buri minota 14 mu karere k'ibiyaga binini. Rero mwumva ni Florentine Kwizera, mu kanya turaja muri Tanzania. BBC Gahuzamiryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Twerekeze muri Tanzania aho abanyagihugu bakomeza gusezera ubwa nyuma wari perezida wabo John Pombe Magufuli yitavye Imana mu ndwi iheze inyuma y'imyaka 6 ayobora ico gihugu. Kuri uyu munsi rero wa 8 ikiziga ca Magufuli cari mu muji wa Mwanza aho cageze mu gitondo kivuye mu izinga rya Zanzibar, ariko nticahatevye muri uwo muji nkuko vyagenze mu miji ya Dar es Salaam na Dodoma ndetse na Zanzibar, kuko caciye gishigwa mu modokari cerekeza iwabo hakoreshejwe inzira y'ibarabara. Nkaba navuganye na Imani Musigwa, umunyamakuru wo muri Tanzania ari mu muji wa Singida, yakurikiranye uko vyagenze uyu munsi, akaba yatanguye kumbwira impamvu ubutegetsi bwahisemwo gukoresha inzira y'ibarabara mu gutembereza ico kiziga ca Perezida Magufuli kugira ngo abanyagihugu bashobore kumusezera. Bashaka ko abanyagihugu benshi baronka akanya ko kumusezera mu nzira zitandukanye. Abanyagihugu bamwe na bamwe bari bashashe amakanga, abandi nabo bagatera amashugwe. Ivyo byose bikaba byerekana bisigura urukundo. Turumva kandi yuko ikiziga ca nyakwigendera Magufuli cajanywe mu karere ka Sengerema. Aho hoho bahacanywe n'iki mu bisanzwe hari iki? Sengerema iri mu ntara ya Mwanza. Ni inzira rero bakoresha ugenda muhira iwiwe aho bita Icato. Imiduga yamutwaye yambutse ikiyaga Victoria ikoresheje ikintu cyo bita feri, aho bajabukiye hegeranye naho leta yahoze irongowe na nyakwigendera yariko irubaka ikiraru gifise ibirometero 3 n'ibice 2. Ico kiraru ni cahera imiduga izashikoresha iminota 3 gusa. Biravugwa yuko ico kiraro ca Sengerema ngo kiri mu bimenyetso bikuru nyakwigendera Magufuli bazomwibukira ko nyene, ariko umenga hari kibanza kindi bahagazemo gatoya hitwa Busisi, aho ho muhatubwira kwi ko ubivuze hakurya y'amazi hari ahantu hitwa Busisi. Aho rero bahagaze iminota yegera nka 10, naho rero umukenyezi wa nyakwigendera avukira. Kubwico basohoye hajya abarongozi b'amadini atandukanye batanze ibisabisho, hanyuma rero urugendo rurabandanya ko kuja Icato. Tuzi yuko azoshingurwa ku munsi wa 5 Icato. Ibikwirikira nibihe gushika ico gihe bazomushingura? Aho bukera umuryango, abavyeyi, abategetsi, abavandimwe bose niho bazomusezera, hanyuma rero ku munsi wa 5 niho amaziko azokorera iyo kumusezera nyakwigendera John Pombe Magufuli. Twerekeze muri Kenya. Leta y'ico gihugu yategetse kugara ikambi z'impunzi ziri mu zagutse cane ku isi, aho ishami ry'ishirahamwe mpuzamakungu ONU rirerwa impunzi ryahawe iminsi 14 kugira ngo ribe ryateguye ingena ivyo bintu bizogenda. Hafi ica 2 miliyoni z'impunzi
gicumbikiwe mu makambi ya Dadaab na Kakuma, abenshi bakaba baturuka muri Sudani y'Epfo na Somalia, ibihugu n'ubu atawovuga yuko birimwo umutekano uhagije. Inkuru ya Ferdinand Omondi mwishikizwa na Fenega kwayo. Si ubwa mbere Kenya igabishije ko igiye gufunga izo nkambi, ariko uyu munsi umushikiranganji w'ubutegetsi bw'igihugu Fred Matiang'i yabwiye umuryango w'abibumbye ko nta yandi mahirwe yo kugira ibiganiro. Bwana Matiang'i yavuze ko hari impungenge z'uko hari gutegurwa ibitero by'iterabwoba muri izo nkambi, kandi ko imibano ya Kenya na Somalia yasinzikaye cyane. Abarenga icya kabiri mu mpunzi zigera ku 500 ziri muri izo nkambi ni ziva muri Somalia. Umuyobozi w'ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR yavuze yuko igihe bahawe ari gito, avuga yuko iki cyemezo kizagira ingaruka ku mutekano w'impunzi ziri muri Kenya, anongeraho ikibazo cy'icyorezo cya COVID-19. Inkambi ya Dadaab irimo impunzi zigera ku 218 ziganjemo iz'Abanyasomalia, mu gihe ya Kakumu irimo izigera ku 200 ziganjemo iziva muri Sudani y'Epfo. Ubu naho ni wa mwanya wo kubaha inyishu ku bibazo mwashikirije ku ngwara ya coronavirus. Mugenzi wanje Jacques Niyitegeka akaba yababarije muganga Leonard Wayo, maze ahera ku kibazo cabajijwe n'uwitwa Eli Ben. Yagize ati, ni kubera iki incanco zibaye nyinshi kuri iyi ngwara ari imwe? Byaranse yuko bahuriza kuri rumwe? Oya, ntabwo byanze, ahubwo ni byiza rwose, kubera ko muri ubushakashatsi bugitangira bwo kubona urukingo rwa COVID-19 hari inkingo zirimo gukoraho ubushakashatsi zigezwe kuri 200, ariko 50 nizo zonyine zageze ku cyiciro cya gatatu. Icyiciro cya gatatu rero mu bugeragezo byo gushaka umuti cyangwa inkingo, no kuvuga yuko uba waravuye ubushakashatsi ku nyamaswa noneho ugatangira ubushakashatsi ku bantu. Ubu rero n'izo 50 havuyemo 7 gusa nizo ubu ngubu zemewe zicuruzwa ku isi hose. Kandi ikindi cyabaye nuko iki cyorezo kireba isi yose, icyo gituma bashyizemo ingufu nyinshi. Byatumye rero ibigo bya leta n'ibigo byigenga na za leta zishora amafaranga menshi cyane kugira ngo za laboratwari zibone urwo rukingo. Icyo gituma rero urukingo rwabonetse hagati y'amezi 6 n'amezi 8, inkingo ubundi kugira ngo ubone urukingo cyangwa umuti bimara imyaka 10 cyangwa 12. Ni byiza rero ko dufite inkingo nyinshi, ubu bantu bazajya batoranya urukingo bashaka, uretse ko kugeza ubu ngubu ni za leta zitoranya urukingo zemerera gutera abaturage b'ibihugu byabo. Nkunda bagenzi Ramazani we arabaza ati, uwakingiwe arashobora gusubira kwandura? Ati, ubwo iyo corona ntizohava iba nka cakiza sida kitaba mu bantu? Ntabwo tubizi neza ko wenda izaba nka cyorezo cya sida. Icyorezo cya sida kizwi kuva mu mwaka w'1983, ariko kugeza ubu ngubu uretse ko hari imiti nyine ibuza ubukana bwa virusi ya sida, ariko nta rukingo dufite. Nibyo koko uwakingiwe ashobora kongera kwandura COVID-19, ibyo rwose turabizi, ariko ubukana buba ari buke, kandi ntabwo uwongeye kwandura yanduza abandi kuko virusi aba ari nkeya. Nibyo bita mu rurimi rw'igifaransa ku bakizi bita ngo charge virale iba ari nkeya. Impamvu rero nuko abantu bakingiwe bashobora kwifata ni ukubera ibintu bibiri. Icya mbere ni uko nta rukingo na rumwe rutanga ubudahangarwa 100%. Ziriya nkingo tuzi wa Pfizer-BioNTech rutanga ubudahangarwa bwa 95%, rwa Moderna ni 94%, uriya rw'Abarusiya ni hagati ya 70 na 90%, uriya rwa AstraZeneca ni 62.5%, urwa Johnson ni 66%. Urumva rero ko nta rugeza ku 100%. Ikindi cya kabiri, ntabwo tuzi igihe ubudahangarwa butewe n'urukingo cyangwa ubuterwa n'uko umuntu yanduye virusi ya COVID-19 ukayikira bumara. N'urukingo ubu ngubu nyine tuzi ko utanga ubudahangarwa hagati y'amezi 6 n'amezi 8, ariko ntituzi niba tutazajya dukingira abantu buri mwaka cyangwa buri mwaka 2. Hanyuma wari ubivuze uti nta rukingo rugeza ku 100%, nko mu bihugu byo muri Afurika birimo kubona cyane cyane urukingo rwa AstraZeneca, uvuze ko rugeza muri za 60, ariko numvise ko ari ubushakashatsi buvuga ko urufashe aba afite amahirwe 100% yo kuba atapfa cyangwa ajya mu bitaro.
nibyo rwose iyo wakingiwe cyangwa se n'iyo warwaye covid ukayikira kuko uba ufite urukingo rwa kimeza, ibyo rero n'iyo wongeye ukayifata ntago iyo virusi ifite ubukana bwinshi cyane, nta nubwo abantu bajya mu bitaro, ibyo rwose byo turabizi. ubu naho tuje mu kiganiro c'abakenyezi twateguriwe na Yvette Kabatesi, ni ikiganiro tubasubiriramo. Mwiriweho neza. Jeanne Nyirampakaniye ni umubyeyi w'imyaka 57 ufite uruganda rukora imyambaro n'ibindi bikoresho mu bitambaro bisanzwe, ariko akibanda ku budodo. Twasuye uruganda rwe aho rukorera mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Ni uruganda rukora imyambaro inyuranye mu budodo no mu matisi nk'uko mubireba. Murabona nyine hano ni ameza dukatiraho. Umunsi turimo turakata imyambaro yo mu budodo, ni ukuvuga ngo iyi design nk'uko uyireba ubundi bayabanje gutegurirwa muri kompiyuta, hagategurwa design. Icyo gikorwa iyo kirangiye iherezwa mashini ishinzwe kugira kubikora, kayambika urudodo ikaguha tisi ikurikije design wayihaye. Iyi modeli tuyita kebo, ushobora kuyikora mu ibara ushaka. Nk'aka gakanzu keza kiroze kambaye uyu mukobwa yambaye cyangwa se iki gishushanyo cyambaye, uretse n'ubudodo kugira ngo uhe iforomo ntabwo bigorana. Hari modeli nyinshi dukora forume yayo ikava mu mashini nyine ari ikanzu nk'uko uyireba. Hakaba n'izindi dukora ukabanza gukora tisi, warangiza ugakata ukayiha forume ushaka, dodamo ikanzu ushaka, dodamo ijipo ushaka, dodamo ikote ushaka. Wabonye ko hari n'amajakete dukora mu rudodo, kashe pusiyeri, za manto. Ubwo rero ibyo byose bituruka kuri ya tisi twakoreye mu mashini, narangiza nkayihindura icyo nshaka. Nk'umusaruro w'umunsi wose mukora ibintu bingana biti? Amasoko yagutse dukunze kubona nk'imipira y'ibigo by'amashuri, ni ukuvuga ngo ku munsi ushobora gusohora nk'imipira 150 ku munsi. Hanyuma umuntu arabona ibintu byinshi bitandukanye, nabonyemwo za furare, ingofero. Ibyo bintu byose wagiye uyigisha gutyo buke buke? Harimo ibyo nagiye niyigisha, ariko birumvikana nagiye ngira amahugurwa atandukanye, haba hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Nakoze amahugurwa mu gihugu cy'Ubushinwa ku bintu bijyanye no kubyaza umusaruro urudodo. Nyuma yaho nkora stage muri atelier zahabaga hari i Nyamirambo z'Abasenegale. Ikigo Tuberwe gikoresha abakozi batandukanye, ariko bose ngo nabo Jeanne yigishije. Mfungura atelier twakoreragamo turi 4. Uyu munsi ngeze ku bakozi 13 baboneka buri gihe, ariko hari n'igihe bagenda bakaba 30. Iyo habaye amahirwe yo kubona isoko turabahamagara bakaza bakadufasha kurikora, ryarangira bakagenda. Ni ukuvuga ngo indodo tuzerekeza kuri biriya bimashini urimo kubona. Uwo ni Mukaruginarebwa Cecile, ni umukozi w'icyo kigo, akaba n'umwe mu bigishijwe na Jeanne Nyirampakaniye. Nanjye narahize, twagize tumwita maîtresse kuko ni uba yaratwigishije tukamuca imbere, ariko ntajya ashima ko abantu yigishije basohoka bakaba abashomeri. Tugarutse kuri Jeanne nyir'ikigo Tuberwe gikora ibintu bitandukanye mu budodo, avuga ko hari imbogamizi ahura nazo. Ni ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga, ni umwuga ugusaba kuwubamo. Ubwo rero icyo gihe cyo kureba bya bindi by'ikoranabuhanga uba ugiye inyuma yawo. Indi mbogamizi ni ku bijyanye n'indimi z'amahanga. Urabona ahantu hose ibintu ni Icyongereza, ugasanga hari ibyo ariko ugasanga wenda hari pronunciation zimwe udashobora kumva, ibintu nk'ibyo. Icyo ni imbogamizi ikomeye, ariko tuzicamo tukagenda tu. Arakoze Yvette Kabatesi, ni wa mufasoni Jeanne baganira, niwe barangije ikiganiro cacu cyo kuri uyu mugoroba, cari gihagarikiwe na Mark Niyonkuru, je mwumva na Florentine Kwizera. Turabashimiye mwese abahisemwo BBC Gahuzamiryango, mukomeze kugira ibihe byiza.